ikintu ca mbere novuga nuko right now je mpagaze nka Melanin Boy nibaze yuko ico nishuye uko uratahura ivyo nshatse kwishura hama jewe nkuko Imana bimfashije ngerageza kubikora no kuvuga yuko ndi kuri stage mba ndi ku kazi donc bitandukanye n'ubuzima bwa misi yose niwe Melanin Boy niwe bari kuri stage rero nibaza yuko ama surprise ni menshi kubera ko sanzwe mfise n'indirimbo shasha twakoranye na Big Farias abatari bake bariko barakunda nibaza ko ari ryambere nzobashoboye kuyiperforminga ku munsi w'ejo nzosora indi ndirimbo yiwanje shasha na video so nibaza yuko ya beaucoup de surprises en tout cas ça va chauffer merci. C'était quoi la question? Bon, uri muririmbyi usubiye kandi kuboneka mu ma concert ama kandi uri kumwe n'abaririmbyi no munsi muri industry bari bakora neza witeguriye gute performance yawe ku munsi wa gatandatu ama kandi hari indirimbo abarundi benshi bakunze ziwawe zitandukanye hahiye n'izindi zitandukanye ariko kandi hari indirimbo abarundi bakunze nshaka kumera nk'abandi ariko umunsi ari kuvuga YouTube bega tuzoyibona kuri uwo munsi wa concert tuzobona performinga canke naho nyene tuzonyoterwa tutwihoreye. Merci pour cette question. Je ndibaza yuko nkuko nabivuze kuri jewe abanzi barazi performance yanje murabizi ko jata bintu byoroshe nta match yoroshe jewe wanje sivyo hama indirimbo nyinshi cyane gose je ndibaza yuko nkuko abandi babivuze yuko bafite ama surprise nanje nari surprise nyinshi cyane fise kuri uyo munsi ama kujereka iyo ndirimbo ushaka kumera nk'abandi nkuko babivuze ngo ntiri ku rubuga rwa YouTube ça veut dire que ntiri ku rubuga rwa YouTube donc wavuze ibinuzi rero biragoye kuyiperforminga itari ku rubuga rwa YouTube kome ngo ntirekuri mikini yacu je ndaza yikubisigaye byose bizuba ari hajya murakoze nongera mikaze abashitsi aje kudushigikira from Tanzania welcome guys as Melanin Boy jewe ndi ready gutanga show nkuko vyama twongera dushimira cyane abanditsi n'abamenyesha makuru n'abantu bose bari nyuma ya runo rubanza kugira ngo ruze rugende neza nongera nshimira cyane na team ya Dramati ego nta bintu byinshi bifite no kuvuga turindira umunsi mwiza amatuse dusenge ntagire ikintu kimwe kitwononera yaba imvura amaklima urabona ariko byose bize bigende neza murakoze cyane wasana Burundi wanaingia madogo ila kwenye stage wakali sana. Alvin Smith karibu sana. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nibaza yuko c'est vyinshi byo kuvuga kuko byinshi bamaze kubivuga kimwe cyo no kono ikaze abashisi welcome Burundi ama nibaze yuko abashisi baza kugara kuko twebwe nyine twipanze c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire vous les Burundais. Donc ça va chauffer quoi. Merci beaucoup. Akazi kamara akazi kandi kaba karimo ibintu byinshi tumushimira Imana dushimira n'abaririmbyi bacu ndetse n'abo turi kumwe n'abashitsi b'umunsi ariko turi kumwe karibu sana wageni tunafurahi kwa ajili yenu. Swali langu la kwanza ili tuongee machache nauliza mmoja kati yenu Dramati ni msanii mnamfahamu, tuweke unafiki pembeni kama mnavyojua msanii anaongea kwa sana kama kesho akisogea kwenu tamkaribisha kama tulivyowakaribisha. Swali langu moja kwa upande wenu, kisha swali langu la pili kwa msanii na wasanii wetu wa Burundi, ni wasanii wakubwa sana au mashabiki wetu wanapenda wasanii wao sana lakini hawanapenda wageni. Kwa hiyo kujiandaa ili sisi tumejiandaa sana lakini itakuwa vizuri sana na msanii wetu Dramati na kazi ka mbere gakomeye utuzi kurusu mazikora uko kitiri bizina ryawe ni na big concert mu concert make cyane mu gihugu tumaze kubona hari n'ibintu byinshi abanyamahanga benshi kandi ateguwe umuririmbyi mbega wewe n'igiki nyamukuru giye kongereza abanyamahanga ndetse no muri rusange musika wacu Burundi murakoze cyane. Nani anajibu? Sijui yoyote. Wote tunaona. Haya na hizi ni vyema swali. Sisi kwanza Watanzania tunashukuru
na tunashukuru kwa nyinyi kwa kutukaribisha, na pia tunamshukuru Mungu kwa kutupa ukarimu ambao na nyinyi mnao. Wa Afrika wote tunapendana, na mimi binafsi Drama T nampenda sana nyimbo zake, na hata ndugu zangu nani ni mashabiki zake, na manake jana tulikuwa tunaangalia nyimbo zake kama ile moja ambayo ana mabiharusi wengi sana. So nimwambie tu kwamba akishafika Tanzania pale ni nyumbani kwake, kwa ukarimu ambao ametufanyia huku, na pia ni kijana mkimya sana, yupo cool. Nilivyokuwa namuona kwa TV na live yupo very cool. Kwa hiyo niwatoe hofu kabisa kwamba akishafika nyumbani Tanzania, kama atakosa hoteli basi atalala nyumbani kwangu. Atafika kwangu, atalala, atakula, na hata kama sipo nitamkabidhi hiyo kazi Dayo na D-Voice, kwa sababu wao ndo umri sawa. Atafikia kwa Dayo. Atafikia kwa Dayo. Huyu Mangi bwana Mchaga atampa ndizi, atakuwa ana wasiwasi. Hilo la kwanza. Na la pili, hatujakuja hapa kwa ajili ya kushindana. Sawa. Tumekuja kwa ajili ya kuendeleza upendo, na upendo ambao mimi nimeu-experience miaka 20 iliyopita. Nilikuja Burundi hapa, ukiniuliza sehemu ambayo ipo kwenye historia yangu ya muziki ambayo naipenda na naikumbuka ni hapa Burundi. Watu walinipenda, waliniheshimu, na mimi naendeleza hiyo. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya support, kumsupport Drama T na wasanii wote. Na huyu jamaa huyu hapa, huyu mwenye rasta huyu, nyimbo yako nimesikia kwenye gari, safi sana, salute bwana. Kwa hiyo upendo ndo kila kitu kwetu, na Tanzania tuna upendo na tunahudumisha, na tunawapenda Burundi. Msiwe na wasiwasi, kazi itafanyika vizuri tu. Kote y'abari muri rusange kuna cyane bazati igikorwa kinini twese turabizi ko kimwe mu bikorwa bike tumaze kubona bisigura ko igikorwa kiba kinini niko n'ibintu byo kuba binini. Turabizi abarinzi bacu abarinzi bakomeye cyane kandi bagatuma bizi witeguye gute ruhande rw'abarinzi bose b'abarundi muri rusange kugira ngo turonke abafana baronke ibintu bikomeye, ndetse no ku ruhande rw'abashyitsi bigiye gute kugira ngo abafana bumve ibintu bizobiteguye neza kandi hazoba mu bintu bikomeye kuko ariko bikomeye cyane. Nibaza ko ni intango kuri jewe, mugabo si intango ku muziki wacu, hari abandi bantu bamaze kubikora. And then jewe icyo niyumviriye nyamukuru ni gusangira platform n'abandi baririmbyi. If do sharing your platform bituzanira inyungu twese mu kwiteza imbere, mu kumenyekanisha ibikorwa by'iwacu. Kuri kote y'abanyamahanga nyimba bano bahari nuko bategerezwa kugenda bafise iyo connection yacu. So gukorana hamwe bizotuzanira inyungu mu guteza imbere umuziki wacu no mu gukora ibintu bikomeye twamye twifuza kuzokora mu buzima bwacu. I think that's it.